iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza kuri imbonesha kure Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru hagezweho yihuta cyane muri uyu mugoroba turi kwigenekerezo rya 16 Rusama 2026 tukaba tubazaniye amakuru agaruka mu bisata bigiye bitandukanye aho muri aya ugiye kumviriza byinshi ku mabanga akomeye cyane ari mu butegetsi aya ariko haravugwa cyane mu gisata ciperereza hamwe n'umutekano hamwe n'ibiriko biravugwa cyane muri politike. Aho uri hose ntucikwe, reka dutangure tukuramutsa wewe udukurikiye uri mu Burundi, wowe udukurikiye mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, wowe uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu vya kure ndetse n'abari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turabahaye ekaze nimucikwe n'aya makuru tubazaniye. Ingingo ya mbere tuza kugaruka ko ni ivyatangajwe n'imbwa itukura. Iyi mbwa itukura ni umuntu afise konte ku rubuga rwa X ndetse birazwi neza ko ari muri CNDD-FDD naho Varisito Ndayishimiye wewe adatahura uwariwe. Mu gihe rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mwidogeye ko abandanya gushira amabanga habona kandi ngo ari imbwa itukura, wewe yishuye Varisito Ndayishimiye ko aba amuri hafi kandi babicaye kuri table imwe. Imbwa itukura yatangaje amakuru akomeye cyane. Ingingo ya mbere tuza kugaruka ku buryo burambuye. Imbwa itukura aravuga ko witwa Alfred Innocent Museremu yagisibije mu kwica benshi bakamwita inkoramaraso, uyoba nawe agwaye akitswe n'amagara akaba ari mu bitaro Kira Hospital. Mukaza kumviriza rero ibyatangajwe n'umuforoma cyangwa mu infirmière yakora muri ivyo bitaro uburwayi bwa Alfred Innocent Museremu. Ariko kandi ku rundi ruhande Alfred Innocent Museremu yoba yarungukiye mu kwica abantu, aho imbwa itukura itangaza ko we na Charles Ndagijimana, ubu uyu Charles Ndagijimana akaba yarigeze kuba procureur Kira Hospital. Rero muri iyi dossier ngo Alfred Innocent Museremu yinjije Jeep Mercedes irengeje ibihumbi amajana 200 by'amadolari ya Amerika. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya amakuru nkuko twabibateguriye neza cyane. Ku yindi ngingo rero tuza kugaruka ko hari makuru hariko aravugwa cyane mu gisata ca politike ko hari igifobya c'imiliyoni 100 kizohabwa abanyepolitike bari mu kwaha kwa Varisito Ndayishimiye. Izo miliyoni 100 z'amarundi zozo bazozihabwa mu ntoke nk'izo kwiyamamaza. Ivyo byose ntuze kubicikwa muri aya makuru, turaza kubibasigurira neza. Ku rundi ruhande rero mu migenero y'u Burundi n'amakungu turaza kugaruka ku byo Varisito Ndayishimiye yoba yaratangaje n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aho Ndayishimiye avuga ko Tshisekedi yaba yaramaze gutembagazwa ku butegetsi iyo atamutabara. Navyo byose turaza kubibagezaho mu mwihwezo twabagiriye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru agezweho. Reka dutangurire kuri iyi ngingo. Imbwa itukura itangaza ko Alfred Innocent Museremu ari mu bitaro kandi yarimvye cyane. Ku rubuga rwe rwa X imbwa itukura yanditse agira ati "C'est l'infirmière du Kira Hospital. Innocent Museremu est hospitalisé depuis mardi dernier." No kuvuga ko Alfred Innocent Museremu ari mu bitaro Kira Hospital kandi akitswe n'amagara kuva kuwa kabiri uheze. Malgré l'interdiction d'utiliser le téléphone, il continue de demander au médecin l'autorisation d'utiliser. Aha rero imbwa itukura ikaba yatangaje ko guhagarika telefone mu kazi mu gihugu c'u Burundi uyu Alfred Innocent Museremu bivanye ngo n'akazi yakora ko mwipereza w'ingarabandanya asaba abadokiteri ko bamuhereza uruhusha canke permission yo kubandanya akoresha iyo telefone, ariko rero ngo boba bavyanze. Imbwa itukura rero ikomeza itangaza ko hari dossier ikomeye cyane uyu Alfred Innocent Museremu yoba yaragiyemo, ariko yungukiyemo cyane we na Charles Ndagijimana. Charles Ndagijimana ari nyuma ya manda ya gatatu yujuje etage zibiri muri Miroir n'iyindi mu Nyabugete. Kuri affaire ya Kira, Charles yinjije Jeep Mercedes irengeje agaciro k'ibihumbi 150 by'amadolari ya Amerika. Alfred Innocent Museremu we yinjije Jeep Mercedes irengeje agaciro k'ibihumbi amajana 200 y'amadolari ya Amerika. No kuvuga rero miliyoni
rengeze amajana 5 y'amarundi. Mwitukura rero gatangaza ko atagisiba gashampanye kandi iyo jipe ngo ni nshasha. Jacques Ndagijimana rero ngaraheruka gushira umuhabara wiwe wo muri Ecobank mu nzu ya Sokabu iri hafi ya Kira Swiss Clinic ubwonekera hospital. Mwitukura rero kavuga ko ngo tunamukeze kuko mwambara ndende ari mu kwibaruka ikibondo ca Charles. Sendayane Valero ngaracabaza ngo ico mwereka abo basuma kandi ngo yicaranye nabo. Alfred Nusa Museremu rero amakuru ahari avuga ko hari byinshi bibandanya gukorwa cyane kuko ari we yatabazwa mu kwica abategetsi batandukanye hamwe n'abandi baba babangamiye politike y'u Burundi nk'uko bamwe bavyita. Kuri dosiye rero ya Alfred Nusa Museremu turabandanya gukurikirana kugira ngo turabire hamwe iby'uburwayi bwiwe. Nayo rero ku rundi ruhande hari idosiye ikomeye cyane bw'itukura yaraye yibiye akabanga barundi kukungene Felicito Ndayishimiye ariko aragura abanyepolitike gushika rero ku mugoroba w'ejo rundi bari biteze itangazo ku cegeranyo c'ivyavugiye mu kiganiro ku matora yo mu mwaka uza. Ico rero carinze kiniha ataga kacira. Ico bikoze rero urubuga rw'ikinyamakuru imbere rwashize ahabona amafoto hanze yerekana umukuru w'igihugu Ndayishimiye ariko asangirukanwa n'abari bitavye ivyo biganiro. Ntawuzi rero ko baretse gutangaza uko ikiyago cagenze kubera kumbure baba bategekanya ku kibandanya umunsi canke bo barakirangije biruhiye atatuguvu basigaranye two kuvugisha abamenyesha makuru. Ntamacuru rero abarundi bafise. Ico bikoze rero mbwitukura ibicishije ku rubuga rwa X yarayishize habona akabanga ku mikenyuro Ndayishimiye rimwe yo kugura abazomuherekeza mu matora ya 2027. Ibiboneka rero ko ari igiturira ariko arabahereza. Imbwa itukura rero ivuga ko hateguwe umugambi wo guha miliyoni 100 abanyepolitike bari mu kwaha kwa CNDD-FDD nk'ingwate yo kwiyamamaza. Amafaranga rero akaba bazoyemererwa ariko hagumizwe mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ndayishimiye rero ngarimwo kugura abo bazomuherekeza amatora nk'uburyo bwo gusamaza abarundi n'amakungu. Ikindi rero ngo categuwe nk'uko imbwa itukura yabishize habona rero mu masaha yo ku mugoroba nuko hari ikindi gifo bya 10 miliyoni 100 kizohabwa abanyepolitike bari mu kwaha kwa Ndayishimiye. Zo miliyoni 100 zozo bazozihabwa mu ntoke nk'izo kwiyamamaza. Bivuze ko totali ari miliyoni 200. Mwitukura rivuga ko Ndayishimiye ariko agerageza ukugene amatora yoba mu mutekano ntangere bikitwa ko yabaye meza cyane. Ibiri birashoboka gukora Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yaratakambye ko batavuga rumwe nawe boreka gushikuza kugira amakungu n'abandanye guharira ivo mu Burundi. Ndayishimiye akavuga ko igihugu kirimwe amakungu indyane atabarwiza atunga bakizanamwo imitahe. Ibi rero nitwari tuzi ko nawe abizi nkuko bamwe bariko barashikiriza. Ariko rero amazi yaramaze kurenga inkombe ngo nta munyamutahe wizeye ko ushora imari yiwe mu gihugu c'u Burundi. Yumvise rero ku butegetsi bwa Ndayishimiye yavuze ko demokarasi barwaniye yamaze gushinga imizi. Nta yindi demokarasi baba bariko baravuga kiretse iyi yo gutanga igiturire ku batavuga rumwe na President Ndayishimiye. Kuri ico yoba yarayatangaje rero mu bihugu Dangote yarayatangaje ko yoshobora imitaha Burundi ntiburimwo. Umurwiza atunga rutura ku mugabane wa Afurika aherutse kwitaba inama yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu ca Norvège canke Norway mu kirimi c'Icongereza. Inama rero yamuhuje n'ikigo cigenga Norge Bank Investment Management bongera bakorana n'ikiganiro cerekeye ubucuruzi. Mu kiganiro nyazina Dangote yarerekanye ukungene inganda ziwe ziriko zirahindura mugabane wa Afurika. Dangote rero yagiye kwafunira akabwo ibihugu vya Afurika kwitaho bimwe biboneka igisata c'indero. Uvuga ko ubumenyi ari karahara mu ruganda ntibacura. Yarerekanye ko Afurika ikeneye incabwenge zikora ivyo zanonosoye kugira ibikorwa bishobore kuvyara umwimbu ushimishije. Dangote rero yavuye ashika aho adoma ko ibihugu 10 atotinya gushoramwo amafaranga. Muri ivyo bihugu yadondaguye Burundi ntiyabuvuzemwo. Ubwo Dangote azohava azana ya mitahe mu Burundi. Tubibutse ko meza heza mu rwiza atunga Dangote yagendeye Burundi yakirwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Baranaganiye n'ikiyago kirangira mu rwiza atunga yemeye akagiye kwitegura kugira ashore imitahe mu Burundi mu bisata bitandukanye. Mbere vuba Ndayishimiye yararungitse delegation muri Nigeria ija kubandanya kunoganza uyu mugambi. Shiko rero nta makuru hari ku gihenye zina Dangote ashobora kuba ategurira kwinjiza imitahe mu Burundi. Ico bikoze majambo mu rwiza atunga yarayavuga muri Norvège umenga nta ciza aratanga ku Burundi. Mu kiganiro rero
yagiranye n'umuyobozi w'ikigaga NBM Nicolas Tangen yaratangaje ibihugu 10 abona ko atotsimba umutima bishoyemwe amafaranga hano mu karere ka EAC. Ibihugu yavuze ko bafitiye icizere n'u Rwanda, Tanzania na Kenya gusa. Ibindi bihugu byo ku mugabane yavuze ko togira ko amadidani Nigeria, Egypte, Algeria, Ghana, Cote d'Ivoire na Guinea Conakry. Ageze ku Rwanda rero ariko Dangote yararwishimiye amera nk'utangazwa n'ukuntu ari agahugu gatari ko ngo kipanze neza. Kuba Dangote rero atavuze ngo Burundi arashobora kuba atamugamba afise wo kwashora imitahe, ntaco yavuze ku Burundi, ariko kuba atavuze kandi ariko avuga ababanyi nabwo no gutumwa mu kugena bo no Burundi. Naho rero yopfa guhumiriza akigereza ko ndakeka bitomworoye no gufata iyo ngingo mu gihe amakuru ko mu gihugu cimirije amatora asa n'ayuzuye imari. Rero Ndayishimiye akaba yaravuze mu ijambo ko atamunyamitahe yoza n'amafaranga mu gihugu kirimo indyane. Ndayishimiye akabona ko indyane ziri mu Burundi zituruka ku batavuga rumwe nawe, ariko rero naho abo bihenurira ko bazi neza ko we nyene atari bo ahubwo ari we soko rya byose. Twibaza rero ko abatavuga rumwe na leta ari bo bahaye akazi mbonera kure n'iperereza ko banyuruza abantu bakavuga irengero. Nta nubwo twibaza ko abatavuga rumwe nawe ari bo bahaye akazi Prosper Ntahomvame ko gutegura amatora y'inkinamico. Turanabizi ko abatavuga rumwe nawe baherutse kwica turanabizi ko atari abatavuga rumwe nawe baherutse kwica umushikiranganje Buganga bugatika izigabo bigazi. Ibi byago byose rero burya Dangote n'abanirwa kwiza tunga b'umwisi barabimenye kandi barabikorera ko iyo bagiye kuzana imitahe yabo mu bihugu bitandukanye. Nayo mu migendero y'u Burundi n'amakungu Ndayishimiye avuga ko Tshisekedi yaramaze gutembagazwa ku butegetsi yo atamutabara. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique ku igenekezo rya 10 ukwezi kwa gatanu, tugomba twibutsa abarundi kwitaho gusuzuma uburemere buri mu majambo ashikirizwa n'abategetsi babo, cane umukuru w'igihugu. Burya rero mu majambo umutegetsi yivugira yahumvira ko mufise umutegetsi koko canke umukegesi. Muri inkuru rero tugiye kurabira hamwe ivyo Ndayishimiye yishuye ku ngaruka mbi intambara ya Kongo yakwegeye Burundi. Akabazo kubumenyesha makuru Rome Grace kagira kati dufatiye ku ngaruka mbi iyo ntambara iriko iragira mu gihugu cawe ku butunzi n'umutekano, uko kurungika ingabo n'ivyoba biriko biratuma n'ivyahuha bihuhuka mu Burundi. Ico ni ikibazo c'umumenyesha makuru Rome Grace muri ico kiganiro. Mu nyishure rero Ndayishimiye yatanze kuri kino kibazo benshi bavuga ko giteye isoni. Ikibazo yahisemwo kugihunga burundu akoresha amayero yo kwishura ibintu ataho bihuriye n'u Burundi. Ndayishimiye rero yaciye yishura avuga ko iyo atahaseruka umuharima 2023 uramaze guhirika ubutegetsi bwa mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi ko boba bibaza ko hatuba turiko turashikuza muri henda. N'amajambo twe dushobora no kwiremera ngo tuyitire umukuru w'igihugu. Mu Gifaransa umukuru w'igihugu akaba yaragize ati je pense que notre présence est un effet positif puisque l'intention d'Ima 2023 et du Rwanda était renverser la pouvoir à RDC. Leo on n'a pas pu continuer jusqu'à Kinshasa. Nibyo mwibonera ko umukuru w'igihugu yabajijwe ku ngaruka mbi ziko zirashikira ubutunzi n'umutekano by'u Burundi kubera kwivanga mu ntambara ya Kongo. Ariko rero aciye ahunga ikibazo aca yishura ivyo yibaza ko Kongo yungukiye mu ntambara. Biragaragara ko Ndayishimiye nawe asanzwe azi neza ingene kwivanga mu ntambara ya Kongo byasambuye igihugu cy'u Burundi. Yabonye ko hatanaronka aho hera mu kwerekana ko irya ntambara ataco yagize u Burundi. Burya rero ntazi ko kuba yarakwevye ikibazo ahubwo ariho yagitangiye inyishu itomoye. Urabona ko rero naho umufuka wiwe ariko urabomboka kubera abana b'u Burundi yashoye ku rugamba rudafise akamaro Burundi afise isoni. Koko ingabo za Ndayishimiye zarabujije inyeshamba za 2023 gushika Kinshasa. Reka tubirabire hamwe. Naho umukuru w'igihugu yabajijwe ico kibazo kiraba Burundi agahitamo kwishura ibihushane. Reka dusuzume ko ndabihushanye yishuye bifise ishingiro. Ndayishimiye rero naho avuga ko ingabo ziwe arizo zatesheje umuharima 2023 bwirika ubutegetsi bwa Kongo arabesha cane. Dufatiye yo gukungena urugamba rwagenze nyamba 2023 yerekeje Kinshasa, ingabo ziwe zorwana urugamba rusa n'urwo zarwanye Goma. Ubutegetsi rero bwa Tshisekedi bwohirikwa atacamira mbere mu masaha makeya cane. Tubibutse ko rero ishamba za 2023 zafashe gisagara ca Goma ku igenekezo ya 2026/0/2025 kwezi kutaranahera. Zacero zongera zigarurira
igisagara ca Bukavu kw'igenekerezo rya 16 mu kwezi kwa kabiri 2025 umwaka uheze. Rero bisagara byose byari birinzwe n'ingabo z'u Burundi zifatikanije n'iza Kongo hamwe n'insoresore za Wazalendo. N'ubwo bukaba bwarahatakaje abasirikare benshi cyane harimo n'intwazangabo. Muharima 23 rero waciye ushinga ibirindiro byawo muri ibyo bisagara ubanje kugara ikibuga c'indege ca Goma. Ikibuga c'indege kija kirugururwa iyo Muharima 23 ufise bashitsi kikaca cugarwa. Gushika ubu rero abategetsi bose bakuru ba 23 baba muri Goma. N'umukeba Rutura Joseph Kabila yahoze arongoye Kongo mu kiringo cy'imyaka 18 yahavuye ava muri Afurika y'Epfo yinjira kwibera muri Goma, abona nawe kwiyunga n'ihuriro ba 23 ko byamugirira umumaro. Rero ubuzima bw'abanyagihugu muri ivyo bisagara burabandanya ukuri kwamye n'amasoko menshi avuga ko amasoko arema ukuri kwamye. Muharure ko urasanura amabarabara wogera wubaka n'ibiraro n'inyubakwa. Muyumvire namwe rero iyo ntsinzi ingabo za Ndayishimiye zahaye Felix Antoine Tshisekedi. Ibintu ni byahereye ngaho kuko Muharima 23 havuye ifata ingingo yo kwigarurira igisagara ca Uvira. Uvira yafashwe atarusoro ruvuze kwigerekezo rya 12 ikigarama 2025 nk'uko ingabo za Ndayishimiye n'iza Kongo zaciye zikinjura mu mahoro. Ndayishimiye rero yaciye yugara umupaka wo mu Gatumba aho Burundi buhanira urubibe na Kongo. Kazi rero karasigaranye kwari ukuboroga ngo u Rwanda rushaka kumutera. 2023 yahavuye yikura muri Uvira ku bushake bwayo bisabwe na Trump kugira hakurikizwe ibyaheruka gusinywa amasezerano yo kwigenekezo rya 4 Kigarama 2025. Sindi Ndayishimiye yihaye ko yahaye Kongo nizo ngizo. Turavye rero kungene ingabo za Ndayishimiye zirukanwe mu birindiro vyazo Igoma na Bukavu. Ubwo twahava tugere n'icizere ko zubirizamwe umugambi wa 23 gushika ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Tunaravye n'ukuntu mu mpera z'umwaka izo ngabo za Ndayishimiye iciye mu rya zikava muri Uvira zitagwanye ngo zirafise ububasha bwo guhagarika umugambi wa 23 guheruka ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Turazi nejo ko hawukera ari hamwe 23 yavyishakira yo rifashe imiji nka Kalemi na Lubumbashi na Bujumbura birashoboka. Ntaho rero atamakuru atomoye dufise. Turakeka ko 23 hariyo yirekeye ibyo gushika Kinshasa guhereka ubutegetsi kandi rero ni igikorwa cumara umwanya urume rumara. Raporo rero ikaba iherutse gusohorwa n'ikigo CAG ni Congo Research Group ca kaminuza ya New York University kivuga ko kutabona kumwe intambara hagati y'abategetsi bo mu ihuriro AFC 23. Raporo yayo ivuga ko umukuru w'ingabo za 23 General Sultan Makenga ashaka kwibanda kubanza gukomeza intara ya Kivu. Ni mu gihe Colonel Nangaa arongoye ihuriro we kubwo yifuza ko urugamba rwagurwa rukerekeza Kinshasa ku mugwa mukuru kugira ngo bahereze ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Gushora ingabo zacu muri Kongo byagize ingaruka nyabaki ku Burundi. Ico ni ikibazo Ndayishimiye yari yabajijwe aca hitamo gutashishura yivugira ibindi kugira asamaza abarundi. Yama rero muri yumvire ko nivyo yishuye navyo hari ibinyoma byambaye ubusa. Reka tubibutse bikuru mu ngaruka mbi ziriko zirashikira igihugu biturutse ku gushora ingabo muri Kongo. Cambere tubanze tubibutse ko burya Ndayishimiye abunyanze bwirizwa shingiro mu kurungika ingabo muri Kongo kugira abasirikare b'u Burundi barungikwe muri birya bikorwa byo muri Kongo. Umukuru w'igihugu rero yategezwa kwisunga ingingo ya 255 hamwe n'amajana 230 zo mu bwirizwa shingiro. Iyo ngingo rero zikaba zitegeka umukuru w'igihugu kudashora ingabo z'igihugu mu mahanga atabanje kubaza inama nshinga amateka. Ntiyashimye rero kubaza abashinga amateka baserukira abarundi kuko azi ko atanguje urutandazwa rw'abasirikare ruzongukira n'umukenyezi we gusa. Birashoboka ko rero yanze no kwiteranya n'inama nshinga amateka kugira ngo ntazohave abazwa amadolari yavuyeyo iyo yaruye. Birabaje cyane rero kuba abasoda b'u Burundi barajanywe mu ntambara mu mahanga hatubahirijwe n'amategeko agenga igisoda kuko ibwirizwa shingiro ribitegekanya mu ngingo tubabwiye. Byongeye rero igihugu bwacu kiriko gishikirwa n'ingaruka mbi nyinshi biturutse kuri ico gikorwa kigayitse. Bitebukuru ubutungane buzokora. Sagashesheshwa rumuri rw'intambara yo muri Kongo iriko irasambura igisoda c'u Burundi ku rugero ruteye ubwoba. Abasirikare rero barababajwe no guhembwa ntica nikize muri iyo ntara mu gihe bemenye ko Ndayishimiye bahabwa 5,000 kuri buri musirikare ashoye kuri Tshisekedi. Kivyunyura rero n'abasirikare ntibatahura ico baja
gukora mu ntambara ya Kongo. Abasirikare rero Burundi ntibumva n'inyungu Burundi bufise mu ntambara ihuza abakongomani ubwabo. Bibababaza cane rero bikanabaca intege bakaba barungikwa ku rugamba batateguwe neza. Baridoga rero gatana ibikoresho bikwiye kandi bigezweho bafise, bane mu gihe umwanzi bahanganye wewe yipanze neza ku bigwanisho bigezweho. Rero ntibavuzwe ukungene kenshi ingabo z'Uburundi zahemukiwe n'ingabo za Kongo canke wazarendo barwanira hamwe, kenshi rero zabatanye urugamba canke zigata uturere zari zicunze, gutyo ingabo z'Uburundi zikisanga ziriko ziroha ngo zituze umwanzi, mu gihe abakongomani bene igihugu babatanye urugamba bugica. Reka rero dukengurukire mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ntimucikwe n'ibindi tuza gushikiriza. Turabakengurukiye cane kandi mbasabe kugira mufyunde kuri subscribe canke sabone, abatari bafyondako mwibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza umwanya n'umwanya kuri Imbonesha kure Hejuru TV. Turabakengurukiye cane, bane bahezagire.